Bonjour mesdames et messieurs, de Flavor. This is Ian Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Chakini mkurushi wakibazanira. Bishambu muri industry of Buja Flavor. Huntu watikura, reka tuzumbuke kirimana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hama nisi rambuke ngurukira, namwe bakunzi bisamirizi Ian FM. Mudasubira kudukurikirana misi yose kuri 91.4 mukira chimba hamwe n'ijana n'ibice bibiri mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cy'Uburundi. Nawe bose mwaba dukurikirana kora runo rubuga rwa Irebe Media. Nawe muri kwa dukurikirana right now muri kino kiganiro ni kurinda kuramukije no kwifuriza amahoro y'Imana yuko yo kwamana nawe. Kuri uyu munsi rero mubona ko ndiye ni muri cya gihugu kizanyene cy'amata n'ubuki mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi. Hanyene iri Jumbura ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye twaje kwakirande novuga ni mutumira adasanzwe aje ava mu gihugu ca Amerika. Uyu nawe subundi ni Jean-Marie Kagabo asanzwe arongoye diaspora y'abarundi baba muri Amerika. Rero yaje hano mu Burundi amatwa gusumira nuko wari bikorwa diaspora irikira murabizi neza yuko mwarabonye byari twarashize ku mbuga zacu muruko nabumenyi murabona yuko diaspora irikira rero bace muri ibyo bikorwa turaza kubaza byinshi tubari ati mbega ibyo bikorwa bifise umumaro umwe ku gihugu gumana Irebe Media byinshi turaza kubimenya mbyeza ko tubarira. Ego karibu kandi mu gihugu cyacu murakoze kabisa turanezerewe cyane kuba dushyize mu gihugu cyacu cyatwibanze. Ego kubatamuzi ni Jean-Marie Kagabo asanzwe arongoye diaspora yo muri Amerika y'abarundi. Mwumva gute kuba muri mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi? Ntaco bingana kubera ko burya utazi igihugu no utakigira burya igihugu n'Imana atari ya bose. Iyo ukigezemo ku mpamvu zero zose ngo umutima uruhubutse ukumva umutima urasuye mu gitereko. Numva nezerewe ukuntu. Hari uwambari ati ngo burya ngo maze iminsi utari muhira ngo ariko kagaruka ngo ari ibintu wumva ukiri mu ndege ukiri mu kirere. Mbega byagenze gute? Hari byo wumvise? Kubera ko atari ubwa mbere nza ariko iyo uri kurategura urugendo werekeza muhira bawumva umutima usimbagurika wumva nyene mbesiraza umwana aje wawe iyo wegereje hano gatangura urabira mu idirisha urabe imisozi urabe Bujumbura urabe Tanganyika indege rero imaze gushika hasi ukumva uraruhutse kwezi gashima Imana. Ego cyane akayaga wagasize niko hagasanze cyangwa kari uyongereye? Niko ndagasanze kubera ko twaruhukiye muri Ethiopia duciye muri Eritrea kumva ubushuhe ariko hano izuba riko riraka ariko kumva akazuba karimo akayaga. Yego kabisa. Mbega abarundi bene wacu baba muri Amerika mu basize bamere gute? Abarundi bari muri Amerika barabaramutsa kandi benshi bariko baraza ko murazi yuko dusanzwe dufite ibikorwa tujemwo cyane gose yahariwe diaspora tuje rero gufashanya n'indongozi zo mu rwego rw'isi kugira ngo tubategurire bariko baraza ari benshi cyane. Ego none ivyo bikorwa bifise umumaro we ku gihugu? Ibikorwa bifise umumaro mwinshi ku gihugu kubera ko nka twebwe nka diaspora Amerika turafise bagaje tuje tuzanye kumbe zoshikiriza indongozi zuko dushobora kugira ico duterereye mu iterambere ry'igihugu n'ivyiyumviro abo dufatanye kurongora baturungikanye kugira ngo dushobore gusangiza indongozi zacu hano. Yego kandi nizera ko ari bifise akamaro gahambaye gose ku gihugu cyane gose. Mwumva gute ko muhabwa agaciro muri no myaka nuvugana cyane cyane aba diaspora? Kusanzwe ni impano twahawe kuba dufite umukuru w'igihugu hari uyu munsi ukuntu yitwareka diaspora kandi ubona yuko biriko biratuma abantu bose bayikunda kandi bigatuma bakunda igihugu cyane cyane yuko twizeye ko
diaspora isanzwe ifise ibibazo vyinshi ku bintu ikorera hano mu gihugu ugasanga ibintu byabo bivuga ngo nibiribwa n'abahari ariko turabona yuko kubera kuri uyu mukuru w'igihugu dufise byose araduha umwanya kandi iyo tuje nk'iki gihe turadufasha akanya kugira ngo tuganire nawe tumubwire ibitugoye nawe adufasha kwitorera umuti cyane gose kumbere n'abarandiriye mbega nk'abagwe musanzwe muva mu gihugu ca Amerika kumbere nk'abatari bavyumutse cyangwa batari babivuze ati mbega mwarabonye igihugu mubamwo cyangwa mwaje muzananamwo murabona ukuntu giteye imbere ni iki muko murakora kugira ngo natwe Burundi twitwe ko ari igihugu giteye imbere kiruta meme na Amerika je nkanje maze igihe gitoya ntowe kugira ngo ndongore diaspora ya Amerika ariko nafise ugwaruka ruriko rurakora rutiziganya turafise departement yo gwaruka hariho projet bariko barakora zihambaye cyane cyane yuko uyu munsi ibihugu byose biriko biraje mu iterambere rijanye na technology hari ibintu hariho intuze igezweho nuvuga ko ari nka internet ita broken chain ishobora guhindura ubuzima bw'igihugu ibintu byose bigakoreka muri broken chain bishobora guhagarika ibintu vya ruswa bishobora guhagarika amafaranga yerera atazwi n'ibindi bintu byose bikoreka nk'ibusanga nko kuri aeroport tugeraho ugasanga haho ugucererwa ivyo byose bigatorerwa umuti tukagira indangamuntu ziri digitalize kandi bikozwe n'abarundi bari muri diaspora Amerika cyane gose amatwa dusumira ngo si bose baratahura diaspora nuvugana cyane cyane y'abarundi mbega nk'abo bantu basigaye banyamwigendako ni giki mubabare kugira ngo baze bifatikanye namwe nabo baze mwishiramo rya diaspora ico twababwira nuko diaspora novuga ko ukuntu yari isanzwe itunganijwe mu bihugu byinshi nuko itunganijwe uyu munsi biratandukanye kubera ko asanga abantu bibumbiye mu dushirahamwe dutandukanye hanyuma yumva diaspora akumva ko ari ikintu kumbira kije kumukura ariko twebwe kuva aho dushikiye ku burongozi twagerageje kwegeranya abarundi benshi baramaze kuvyumva kuko tubabwira ko abasanzwe bari mu mashirahamwe yabo bazana umugambi hagati muri diaspora ahubwo tukawugira wa diaspora yose muri Amerika ubaye umugambi Fadika abantu bamaze kuvyumva benshi baramaze kudukontakita so kugira ibiganiro kugira ngo baje muri system y'uburongozi ikindi cyari gisanzwe kigoye nuko usanga iyo buze diaspora abantu bumva umugambwe abantu bakumva politiki ariko siko bimeze turagerageza kubasigurira abantu bagenda bavyumva ariko kandi uraza ko abantu batokumvira rimwe yego kumbure mu mabare ndakwaza ikibazo cyanyuma tusanzwe turi mu bibazo by'amadevize mu gihugu cyacu cy'u Burundi ati mbega nka diaspora muriko mukuri kugira ngo ico kibazo kive mu nzira kusanzwe nta ruhara runini dufise mu nteguro z'igihugu ariko kandi turufise nkuko nakubwiye hariho projet dufise iruhande rw'ijya navuze ko muri tovugira ngaha ijanye n'ico kibazo tuzokiyaga n'indongozi ne baduho umwanya ego murakoze cyane murakoze nawe ego